Bakunzi bimbonesha kuri igihugu ndabaramukije namwe ndabaha ikaze muri kino kiganiro nkaba ndi kumwe n'abatumire babiri wa mbere ni Dr Professor Innocent Bano mwigisha muri kaminuza y'u Burundi ndetse mu yandi makaminuza akaba yanonosoye ibijanye na politike y'akarere akaba kandi yarabaye n'imyaka itari mike ku mugabane wa Buraya. Professor Dr Innocent Bano ndabaramukije. Gake neza. Yego. Muri kino kiganiro turi kandi na Deo Ndikumana umukomiseri mu mugwi w'igihugu ujeje gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi severe akaba kandi yarabaye igihe kitari gito mu mugwi w'igihugu wigenga ujeje agateka kazi na muntu CNDH. Maître Deo ndabaramukije. Naramutse neza. Yego. Muri kiganiro rero dushimikira ahanini kuyinjira ry'u Burundi mu miryango yo mu karere na cyane cyane umuryango wa Afrika y'ubuseruko hamwe kandi n'umubano mu bijanye na politike hagati y'u Burundi n'ibihugu bibanye. Reka mperi buryo bwanje Dr Bano kuva ku genekerezo rya mbere ukwezi kw'indwi umwaka wa 2007 imyaka 19 irarangiye u Burundi bwinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC mbega mubona akarusho kabaye akahe? Murakoze cyane kubona Burundi bwinjiye mu mugwi bavuga bati Union fait la force mu gifaransa nibaza yuko ari akarusho kanini uko Burundi bwashoboye kujamwe n'ivyo bihugu na cyane mu byerekeye ibyo nakwita zone libre d'échange no kuvuga guhanahana ibintu urudandaza bisigura yuko Burundi buri hamwe n'abandi mu iterambere na cyane mu byerekeye ibyo by'urudandaza byashoboye gushikako. Hama hariho n'ibindi turetse n'ivyo twavuga byerekeye ubutunzi hariho n'ibindi mu bya politike nuko Uburundi bwashoboye kujamwe n'ibindi bihugu ibintu biraba akarere mu bya politike bakaza baravyigira hamwe ego no kuvuga yuko ijwi ry'u Burundi ritakiri ijwi ryumvikanira gusa mu gihugu mugabo ryumvikanira no mu karere kuko bari kumwe bagize umuryango kandi umuryango wagutse aba ari ikintu kinini cyane no kuvuga rero ko ari akarusho kuko namvuze ko ari akarusho mugabo simvuze ko ari akarusho novuga kabaye kuko ni processus uburusho bandanya buza uko babandanya bubaka iryo shirahamwe ryo mu karere. Ibubafu bwanje komiseri Deo Ndikumana kuva Uburundi bwinjiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ubona igihugu cyo basharahungukiye. Igihugu carungutse cyane gose bimwe bidasanzwe kuko nkuko ayivuze nko vya politike Uburundi buca bugira bwagukirwa nk'ibitabo by'inzira dufate iyo ugiye nk'iburaya nk'ahandi dufise igitabo kimwe ca EAC hanyuma mu vyo no mu vyerekeye washaka imigenderanire n'ibindi bihugu Burundi bwaragukiwe cane hanyuma nikivyerekana Burundi burabanye cane neza n'ibihugu byo muri aka karere kiretse ingorane zimwe zikunda gushika. Yego. Kuri cyo nyene uvuze yuko Uburundi bubanye neza n'ibihugu by'akarere ariko tukaba tuzi yuko hariho imipaka imwe y'u Burundi buhana n'ibihugu bimwe muri cyane igihugu cy'u Rwanda yugaye mbega ivyo navyo twobihagarara ko tukavuga yuko Uburundi bubanye neza n'ibihugu byose byo mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Ego burya nta kintu kibura ico no kwita exception. Twebwe mu Burundi hari ibibazo twakemuye nk'ibibazo vyitwa ibibazo by'ubwoko mbwa hari igihugu kibanyi kiboshwe n'iyo ntambamye mu mutwe wabo kandi bo mpanura bogerageza kuraba ukuntu babihera ibi vy'amoko bagomba ku exporta mu Burundi muri Kongo. Nico gituma ubona iyo ari exception ico no kwita ni exception mugabo bisanzwe uravye Tanzania uravye Kongo uravye Kenya uravye Uganda ubundi bubanye neza cane n'ivyo bihugu bindi abandi basiga ibibazo bagomba gutera mugabo vyiza bobiheba kuko umuryango n'umuryango uteza kuja hamwe
yego iki kintu cy'uko imipaka hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda yugaye twosigura yuko u Burundi bwinjiye neza mu muryango wa Afrika y'ubuseruko ko Afrika y'ubuseruko nyine ari umuryango umwe. nibaza ko nkuko mwarimu yavuze ko ico bwungutse mugabo haracariho ingorane zimwe zimwe. Ivyo byose biva yuko uwo muryango watanguye kubakwa batiteguye. Hajya kugira wubake umuryango nk'uyu wa no kwita East African Community, hariho ico bakwita amaprealable, no kuvuga ibitegerezo gukorwa imbere. Muri akarere ibihugu byinjiyemo rero ku bibago byari byubatse mu byerekeye integration, cyo bita integration regionale, mu kubaka iyo miryango nyene nk'uko kandi byagiye bigenze, hariho ivyo batangura gukorera ko kugira bose bagende bavyumva kumwe. Ivyo rero bigaca bituma muri gukurikiza yama principe fondateur iyo organisation ugasanga ibihugu bimwe bimwe ntibibikurikiza kuko ntaco no kwita ko hariho ama directive coercive ashobora gutuma ico no kwita ibintu biteza kugendekwa kutabikurikije ushobora guhana. Ugasanga rero nta rwego rukomeye ruhari ruhana abadakurikije ibyo bintu. Nico gituma rero kenshi na kenshi usanga hari ibihugu mu mibano yabo na bagenzi babo usanga hariho ibyo baca bigirira kubera ata amategeko bazi mu muryango ashobora kubahana, baca bigira ibihangange. Ivyo rero byo kugara imipaka urumva ni ya migenderanire batabandanije kumvikanako. Novuga nk'ukuvuga ko hariho nka ico no kwita etat de droit, kuko muri ivyo bihugu usanga nk'ubu waguba gusabye ati uyakoze icaha ngaha mu Burundi muturungikire kugira tumuhane muri kwa kumvikana hagati y'ibihugu, kwa ico no kwita ya cooperation hagati y'ibihugu. Ikindi gihugu bivuga ati ntitugumugo. Urumva ko muri ya volet cooperation ibi harimo agahazi. Ninaco gituma rero ni ma frontiere baca bayugara. Cyo ugasanga umuntu akoze icaha yagikoze nko mu Rwanda bigashika kaza nko nga u Rwanda rukamusahura umubu, ugasanga hatakujamwo ibibazo bya politiki. Urumva rero nibaza yuko icambere cyatezwe gukurikizwa nuko ubutungane bwatezwe gukora bakareka inkozi y'ikibi yose ahiri hose yakoze ikosa ngaha mu iki gihugu canke kiriya bakagishikiriza ubutungane muri icyo gihugu. Mugabo rero nabo bashikiriza ubutungane muri icyo gihugu nubwo butungane bugakora kugira bwerekane yuko ari ubutungane nyakuri, ntihajemwo ivya politiki. Ivyo byo kugara imipaka ni kwa kudadaza, aho nk'u Burundi bwasaba ko u Rwanda rutanga abakoze ibara mu 2015 u Rwanda rukabandanya gwanka. None u Burundi wumva buce bugenda gutuca kuba burije kugara iyo mipaka. Mugabo naho biruko nibaza yuko igikenewe ari uko babandanya bavugana kugira ibyo bibazo bive mu nzira. Nibaza ko muri iyo integration regionale hariho inzira nziza yo kugira nibaza kandi daire ntuze principe ya kabiri kugira amatata gahera bumvikana mu mwumvikano, donc résoudre les différends d'une façon pacifique ata bintu birinze kujamo. Nibaza ko rero muri iyo résolution pacifique batereza kuraba ingene abo bantu bogaruka abagacirwa imanza ngaha mu iki gihugu, hanyuma imigenderanire y'u Rwanda n'u Burundi ikabandanya imeze neza, kuko bavuga ati intuza akarere kamwe un seul peuple muri East African Community siroga bavuga ati twateza kuba umuntu umwe, tweza kuba bamwe. Urumva rero muri icyo gihe dutanga kwigabura tukagera gucya ya ntuzanya ya East African Community nzo bigishobotse, dutanga kuvuga ngo bari naba abandi naba, urumva ntibiza bigikunze. Nibaza rero ko igikuru nuko twokumva yuko umunyarwanda umurundi mu bajya bose bari mu bihugu 8 umwe wese ahari yumva kagengwa n'amategeko amwe, akoze ikosa agahanwa atakumukingira ikibaba, niho bizogenda neza. Urumva rero ko hari ibintu bimwe biteza kubanza gukorwa na cyane cyane kuri vorerekeye ubutungane kugira cooperation igende neza, hama imipaka yugurugwe, bya bindi bikurikira bija muri iyo ntuzanya muri iyo integration regionale bigakurikira. Mugabo twumva ko twese turi bamwe. Yego, tugaruke kwa komiseri Deo. Iyo abantu ibihugu bisangiye umuryango hanyuma kimwe kikabika abashatse kugira nabi umubanyi, nk'umunyamategeko mu binsiguriye je nk'umunyamategeko ico mvuga ibihugu bibiri bibana ni nk'abantu babana. Mugabo hari igihugu kimwe gishobora kwiyumvira yuko hari abantu kibitse kandi ari abagomba gutera igihugu cacu, hacanze ikibazo cy'umutekano.
ni nk'umubanyi dufate abantu babana wewe utunze nk'inka nawe agaca atunga abasuma bazoza kukwiba izo nka, aho ndi mu by'ubusuma. Birakaze cyane iyo ari ibintu byo gusesa amaraso. Je nkabona yuko by'ukuri tududuriye ko ikibazo aho kiri ni ikibazo gikomeye cyane. Ni ikibazo gikomeye cyane kubera iki? Kubera ntuze ubutegetsi bwo mu Rwanda burafise ikibazo, si jewe njejwe kubivuga, mugabo barafise ikibazo iwabo c'amoko. Ico kibazo c'amoko muri Tanzania hari amoko, muri Uganda hari amoko, muri Kenya hari amoko, niho hari amoko mbere ivyo twokwita les ethnies. Muga ugasanga mu Burundi ni nk'amoko abiri, naho nyene si amoko kuko abarundi n'abarundi bari kumwe. Mugabo ico kintu c'uko u Rwanda rugomba ko ntuze igihugu kibamwo amoko abiri ajyana, kubera iwabo vyashitse ntibarabivamwo, baretse ikintu co kugomba gukwega bibe n'ahandi be mu Burundi. Arico impamvu mvugishije ukuri, mu gihe ubutegetsi bwo mu Rwanda bucishira mu mutwe yuko aribwo buzokingira abatutsi bari mu Burundi, nk'uko umenga si abarundi umenga n'abanyarwanda, ico kintu c'amacakubiri n'umugera udacika. Murabona ivyo vyagize aho iwacu, murabona ukuntu vyageze mu Rwanda. Jewe mu 2026 jewe siniyumvira ko hari umuntu agaruka avuga ibintu by'ubwoko ateranya amoko, bikanashika ni ibibazo by'abanyamurenge biriho. Mu nyuma ngo abarundi ngo maze kumva ivyo bavuga umenga bafitiye ubwoba abatutsi bo mu Burundi, ngo hari ibintu by'ihonyabwoko, bagaruka ku majambo genocide bayikinisha. Mugabo je vy'ukuri umuryango wa communauté est africaine byari bikenewe cyane, naho ntuze mon frère avuze ati hari ibibazo biriho na Union Européenne yase ibibazo, aya ma communauté yose aragira ibibazo. Mugabo hari ikintu bo batagarukako, gukinisha ivyabaye nko mu gihe c'ingwano y'isi yose. Ngaha hari ikintu abanyarwanda bagomba gusa n'abagarukana mu karere citwa ubwoko, uri umuhutu uri umututsi. Ico kintu rero gituma u Rwanda umenga rugomba kuribera nk'abantu. Nibi vy'i Kongo, nibi vyo mu Burundi. Je nkavuga nti biratanye cane n'amategeko ya EAC, traité de l'EAC. Kuko traité de l'EAC yo yifuza la cohésion nationale, igihugu cose cigenge ntihagire igitera ikindi, ntihagire n'igiteza ingorane ikindi. Mugabo none nka twebwe nta ngorane dufise. Ugiye wumva ikindi gihugu kiriko kiravuga ngo aba bantu barafise ingorane, basi ingorane y'amoko atayariho, twebwe turafise ukuntu turiko turabisohokamwo. Muga nabo bagomba kubigumamwo, bagomba ko binakwira mu karere. Eregejo ugumye uvuga ivy'ubwoko biratandukira mu Burundi, biratandukira muri Kenya, biratandukira muri Uganda. Wa muryango twe tugomba ko ubu w'Abanyafrika bari hamwe ucuza uricamwe ibice mu bihugu bimwe bimwe, ugasanga hari amakrize politique atewe n'iki n'umuntu vyanse ko abivamwo, abandi barabivuyemwo. Muga ni nk'ingwara irandaranda kujya kwa Ebola, amacakubiri n'ingwara kujya kwa Ebola. Wewe udashoboye kuresolve ikibazo iwawe kikaguma ari ic'abahutu n'abatutsi wawe, muga ugacuraba ikindi gihugu nk'Uburundi bita cagerageje kubivamwo, gifise cagerageje. Murabona igisoda dufise l'armée nationale, police nationale, inzego
la cohesion nationale je mpora mbona amakoperative ya ruguru ari mu bwoko bwose amakoperative gushikaho bumvise iki kibazo c'amoko nk'abanyagihugu ntibagishobora kumva uri karabivuga wariwe kubo ntaco babona nivyo nanye mvuga transposition we ikibazo ufise cakunaniye guheza ugaca wibwira ko kiri n'ahandi biratera ingorane y'imibano mu bihugu naho twavuze umuryango umuryango urashobora kuba uriho mugabo mu gihe hari indyarya mu muryango ishaka kujyanisha abantu uwo muryango ugenda umera nk'usambuka rero nizere ko ibindi bihugu turi kumwe bazofasha iyo ngendo yo gusotorana ikava igihugu ntigisotora ikindi igihugu ntigisotora ikindi ni formerma ushobora kubikora formerma igihugu kigasotora ikindi mugabo iyo ukoresha le machination ugatora abantu namwe mbona misi heze umupfasoni yitwa Magi arangitse avuga ibintu by'abahutu n'abatutsi ngo sende defite ngo ni ikibazo kuri we mugaje namuheruka ari umuntu yafashe ivy'abana namuheruka aronka gace ntuze ngaha pri y'umukuru w'igihugu ari umuntu yubashwe cyane ukuntu aca hinduka kwigisha ugwaruka amacakubiri nivyo ntumva jewe uwo n'umuntu nubaha n'ubu ndamwubaha mugandi ko ndiyumvira igituma yashikiwe n'ibiki ubu n'umwe mvuze hari abandi noshobora kuvuga atakindi kibaraje ishinga atari uko abarundi basubira gucanamo ukimvira none abarundi bacanyemwo inyungu zabo nizihe je nkiyumvira yuko ugwaruka ndiko mvuga je nkebura ugwaruka nk'umurundi goreka kumviriza abantu menga barataye umutwe ku mvuzi zabo bakiri mu bintu vya kera ubu turi mu bintu vy'iterambere ugwaruka rukareka rukima amatwi abo bantu kuko n'abantu bashobora gutera ingorane mu mitwe y'abakiri bato abakiri bato bo vyirinda mu bihugu vyose haba ikongo ikongo sinaye bwigere numva jewe bavuga abahutu n'abatutsi ndavyumvise ubu ikongo navuga twabona abakongomani gusa uwo muntu aca bacamwo imigwi gushika abanyekongo biyumvamwo ibintu vy'abahutu n'abatutsi jewe nivira nukuri ndiko ndahanura kugira umuryango ukomere iyo ngendo yo guteranya amoko bubiheba kuko n'ibintu extrêmement dangereux niburaya barashwana muga ntibagaruka ku bintu vya kera vyatumye bashwana ça fait partie de l'histoire mais twebwe ça fait partie de l'actualité ingorane ko ugarukana ibintu vya histoire muri actualité rero tuzokwama muri uwo muzingi w'ubwoko w'ihonyabwoko w'ama-ideologie du génocide je ngahanura yuko ubutegetsi bwo mu Rwanda bumenya neza yuko umwanya wose bagomba gukinisha ibintu vy'amoko mu bihugu vyayavuyemwo bariko baratera ingorane mu karere kandi ahanura nabo nyene vyabashikiye nukuri ni traumatisme uri traumatize ntuza gutraumatiza abandi yego reka tugaruke kuri uyu yanonosoye ibijanye na politike iyi ngendo yuko hari igihugu gikoma kivuga ibijanye n'ubwoko kibiririmba kibishira mu gwaruka mu bakiri bato n'abatari bakeneye kubimenya mu binsi kuri yi ingaruka mbi canke ingaruka yavyo ishobora kubiyi ibi bintu nkuko twatanga kuvuga ko ari umuryango wa East African Community ibi bintu nibaza ko ari ibintu bikomeye cyane kandi burya naho genocide yabaye twaramenya amagenocide yabaye ngaha mu bihugu aho bicanye mugabo je iki mvuga cyane genocide nkuru
nibaza iri kiraba yo gufata ugashiramwo abana bakuze ubabwira ko umwansi wawe ari uyu azokwamaho. Nukuvuga ko mu mutwe wawe nta kintu ushobora gukora. Muri bize psychologie barabizi, en fait ni lavage de cerveau, ugashiramwo abantu yuko umwanya wari wose hari umuntu aza kubica. Ibyo bintu ni ibintu bibi cyane, ahubwo jewe sinzi n'igituma no muri definition y'ivya genocide batayishizemo, kubona ko genocide yabaye ari crime ikomeye cyane, muga ikabandanya ikoreshwa nkuko no kwita yuko yo bari nka produit abantu babandanya bagurisha kugira bashobore gushika ku nyungu zabo za politike. Mugabo niyo genocide mbi cyane kubona ugumubwira ugwaruka ruvutse haheze imyaka 32 genocide ibaye mu Rwanda, mugabo kumva ko n'abavuka no munsi zobandanya babwira ibintu bya genocide nkuko wogira ni ikintu cyiza. Ni ikintu kibi cyane genocide. Ihonyabwoko ni ikintu kibi. Kwama rero kutera ubwoba abantu, haje ubwoba ni bubi cyane muri psychologie, kumva ko umuntu wese ahari yiteguruwe kwicwa, afise umwanzi azomwica. Ivyo bintu ni bibi, niyo genocide nini cyane, ahubwo yamaze abantu benshi gusomba abahonye mu Rwanda, kuko ubu abantu benshi barahabutse. Twe rero twibaza yuko iyo ngendo yohagarara cyane cyane muri aka karere, hagafatwa ingendo yo kumva yuko hariho ko abantu bakira, mu gukira bagashiraho n'ivyo navuze ko uwumva ko afisa ku gatima, wumva ko afisa agatinya ko guhonya mwene umugenzi wiwe, akumva ko imbere yuko avyiyumvira ahubwo yoba yamaze no guhanwa moralma, hanyuma abikoze naho hakajaho amategeko akomeye cyane umuntu yagiye mu iyo ngendo ko yohanwa muri ako karere. Ibyo bakanibaza ko bishira nko muri kujya twavuze ko ari umuryango ukagira amategeko akomeye cyane bose bagenderako, umugabo ntirubandanya rubururimbo. Nibwo abandanya ruburimbo bamaze kwica abantu benshi, abene igihugu benshi bamaze gupfa mu ibihugu. Ni genocide ikomeye cyane kwama wumva ko umuntu wese atezwa kwicwa. Nivyo tuca tubona nko ngamo imurenge, aho abanyamurenge bumva ko babatera ubwoba ko bazokwicwa, babicwa nabande ko bose abakongomane, wumva ko ari wewe utandukanye n'abandi bantu utezwa kwicwa. Ucutegereza kurondera ubanza kwiyumvira mu mutwe nyene zo kwigwanako, ugatangura no kwiyumvira mu buryo nyene zo kwigwanako. Ninaco gitonze zo kwama mu izingwana. Abantu ro bazokubandanya bapfa mu mitwe, cyane cyane abapfuye mu mitwe ni benshi kubera ayo majambo baguma koreshwa y'ivya genocide. Ugasanga uriko wagiriza ngo abarundi ngo genocide mu Burundi, ugasanga ngo genocide muri Kongo, ejo uzosanga genocide muri Tanzania, ejo uzosanga genocide muri Kenya. Abantu bose baguma bahahabutse. Ivyo rero ni ngende tezo guhagarara. Mugabo ko ndabivuga nibaza ko ari kibazo cibihe ko abantu baratahura, mugabo ntibobandanya ubwira ugwaruka rukivuruvuka gose bandanya babwira ivyo bintu, kuko ni icyaha gikomeye cyane giteza guhanwa n'amategeko. Ari no gituma saba cyane cyane havuga ati no Burundi ahubwo go kwitwara kuko bariko baragira genocide. Hariho n'ibihugu byinshi byo hamwe bikitwara kuko u Rwanda riko ragira genocide ikomeye cyane muri aka karere, aho bumvisha yuko hari ibintu biriko birategurwa by'ihonyabwoko. Mu myaka 30 yose tumaze utegura abantu kugira wicwe, haje baramaze kubica barabahejeje. Ninaco gituma ahubwo bwari bukwiye kwitwarirwa. Bacha baha mu ruhagarara. Mu muhagarara ku mutima, eka nayo kubariye mu mitima bamaze kuba no kwitegura, mu kwitegura nawe wamusanga iminsi yose ufite ikigwanisho ushaka kwica mwene wanyu. Ubu nako amaze n'isi bavuga yuko ubutegetsi buri mu Burundi buvangura amoko, bushingi bufise ivyiyumviro na politike nk'iya FDLR. Ubwo nayo ntiyo bari ntango yo kurondera kuzuza gutera mu Burundi bavuga ngo baje gutabara abatutsi bariko barakumikwa. Je nibaza yuko nivyo nari kumeje kuvuga. Hajya ubutegetsi bugendera ku ivyo, mbega nk'ubu twovuga yuko tufade vyabaye muri Allemagne aho avec Holocaust, hanyuma ahamba nka Israel gatanga kuvuga ngo abarema bose n'abanazi cyangwa abazungu bose n'abanazi. Ivyo umva byose bigenda kuti nimwe reka ravuga kwa muri ko wibutsa kahise abantu. Je nibaza yuko mu imigenderanire hagati y'u Burundi n'u Rwanda baca bashaka kwerekana yuko muri vya bintu navuze ko yoba yabaye arme yoba yabaye urudandazwa genocide, ijambo genocide rwabaye urudandaza kwama bariko barahabura abantu. U Burundi bufise ingene butunganijwe, u Rwanda rufise ingene butunganijwe. Ivyo ngo gutera je iyo bavuga ngo gutera, mbega hajya umwana atari gwawe uvuga ndaje ndakubise
ntibikunda n'ibihugu no hariho n'amategeko muri aseka ibihugu byose bingana mwico kuvuga ko ibihugu byose bingana ntuza vuga ngo uje gutabara nabisubiyemwo igikuru nuko habaho politiki yo kumva yuko uri mu community wese mu community yose akingiwe kandi mu byukuri twebwe ngaha nibaza ko abarundi bose barakingiwe bakingiwe n'amategeko bakingiwe n'umutekano nibaza ko atawogira n'ubwoba yuko ejo ivyo bintu by'amajambo bya genocide bibaho ko twebwe nta n'inzira birimwe numva ko ndavye nyene amategeko atunganije mu gihugu ingene inzego zitunganije mu gihugu eka nibaza ko hariho ico no kwita rebarize kugira ivyo bintu bishoboye gushika mu gihugu mwarabibonye baragerageje mu 2015 mugabo bose barahagurutse bavuga ati ivyo bintu ntibishoboka uburundi bufite ibibazo byabo abanyarwanda bafite ibibazo byabo abanyarwanda nibagerageze gukemura ibibazo byabo abarundi bazokemura ibibazo byabo muri bya bindi muri ya principe du respect ya souveraineté y'igihugu cyose ingene gitwawe ivyo byo vuga ngo baje kuboza ubwoko ngaha nibaza ko bo bubohoza eske ubwo bwoko bwaritwaye buvuga yuko bugeramiwe hari umurundi uramba ari yitwara ngo andageramiwe mu bereho yiwe ivyo rero nivyo biyumvira kuko nivyo bama ariko barakoresha kugira bashike ku nyungu zabo za politiki mugabo ivyo rero akaba ari bibi cyane cyane ko turi mu muryango umwe mugabo nta kibuza no mu muryango urashobora gusanga hari abanyarumogi n'abandi bantu batekanye ntushobora kubuza urumogi mugabo uragerageza kumuhanura kugira ruhebe ni naco gituma rero dushobora guhanura abo bose bariko bakinisha ivyo bintu by'ihonyabwoko ko ari ibintu bibi cyane ntaho nyabwoko mbona je uko nakuze mbona Burundi uko ndaburimwo simbona ko hariho icovuga ko hariho ikintu cyo cyateguro ihonyabwoko kuko inzego zose habize ubutungane habize umutekano haba ikana muri leta haba no mu migambwe bitunganije kuko nitwamvuze ko mu Burundi turi cyo bita muri démocratie consociative nibaza yuko ivyo byose atacotuma abarundi bagira ubwoba ahubwo abarundi ikiraje shinga abarundi no munsi si ivyo vya politiki ikiraje shinga abarundi uko tumaze kubibona nuko ari iterambere icozanira iterambere abarundi nico gikuru cyane mugabo rero iryo terambere ntishoboka mu gihe ivyo bintu byose bibandanye kuko abantu baguma bahahamuka nico gituma navuze ati hajya genocide mbi cyane niyo genocide non structurelle niyo kubandanya uvuga ijambo kangisha abantu ngo genocide ahubwo hari tukuye itegeko rivuga yuko iryo jambo ryari kwiye guhagarara gukoreshwa bakitwarira muri East African Community ko twari twabivuga bakashiraho itegeko rivuga yuko iryo jambo ritosaba gukoreshwa ahubwo bategerezwa kuraba ingene amakrime yose mu bihugu byose ubutungane buteza gukora mu bihugu byose kugira bevite ibyo babije guhungabanya agateka kazi na muntu tuja mu gateka kazi na muntu kuko ivyo ubwo bw'ibicanye byose biza nuko agateka kazi na muntu kaba kahungabanije nuko demokrasi tabihari ivyo rero byose kujana navuze vya mapreyabe byateza kubanza kujaho East African gatangugirije byose hanyuma igikurikira kumva yuko umoja twese turi bamwe mu karere ntumve ngo hari umunyarwanda hari umurundi abo bamavuga ngo hariho ubwoko ubu ngabatutsi ngabahutu ni kugira bagire bakategoriza abantu batangure kubandanya bajyana baca bongera bashemo bwa bwoba bwo kumva yuko hazoba umwe wese ateza gupfa umwanya wari wose aricyo no kwita umwe wese ateza kugira ico biri gufata imezire de survie kumva ko yikingiye mugabo turi bamwe twese muri aka karere hanyuma bugurure imbibe hajya umukongomani aje ngaha yumva ko ari umukongomani mu Tanzania aje ngaha yumva ko ari mu Tanzania umunyarwanda aje ngaha yumve ko ari mu yumve yisantemo ko ari mu ntuzenya umusomali muri Sudan du Sud bose baje vice versa urumva hose ukagenda ukumva ko turi babandi umoja ico kintu cyo gikuru hanyuma ibisigaye navyo bya politiki inyungu za politike ivyo ni ibintu imbibe zimaze kuguruka murazi kizimbibe twagiyemo ari imbibe zasizwe n'abazungu ahubwo twabyari vyiza navuga nti ahubwo bugurure nyene imbibe tuje muri ya federation politique aho tuzokwitunganya neza twumve ko turi bamwe kabisa hajya ivyo by'ubwoko hari ubwoko bwinshi mu karere mugabo rero ivyo tutabirengeye tukabana dushiramo gusa kumva ko hari ikintu iteze kubana yitandukanya abantu tubana tuja mu ingwano izotuma n'iryo terambere turondera niyo ntuzenya integration regionale idashoboka na ico mvuga nti rero amategeko akore hanyuma ibihugu bandanye bigirana imigenderanire myiza
ayo majambo ngo ico nsaba nkashimikira ko cyane mbona ko ari kibi niyo genocide y'amajambo iri kikugwa yamaze kwica abantu benshi mu mitima bagenda ahubwo batakira abantu ahubwo bagenda bose barapfuye kubera iryo terabwoba buramwanya haba muri aka karere uzoza wumvija ngo genocide irikira mu banyamurenge genocide igiribe mu Burundi ngabatutsi bagira abaheze nkibaza yuko ryo bari jambo ryiza bikaba byarabashikiye wogira ibintu vyiza wogira ikintu kiryoshe cyane bariko baragira muri théâtre bariko barakina kubera byabaye mu Rwanda bone ko ntahandi bibaye byo biryoshe babihagarike kuko ni bibi abantu baramaze no mu Rwanda abanyarwanda bonyene nibaza ko kubera imyaka yose babibayemwo ari byo biguma bivuga ngo ihonyabwoko atakintu kirimo nibaza hajya abanyarwanda baramaze gupfa bose hajya ntubone bagenda bose baramaze gupfa abantu rero bakurikira ivyo bintu bya genocide yo kumunwa baguma bavuga iterabwoba rya genocide twese twarapfuye twese ntituri bazima ni naco gituma mvuga nti iryo jambo ryatezwe guhagarikwa muri aka karere ka East African Community gusa byarabaye ni histoire abantu bakamenya ko byabaye mugabo ntibaboneka ivyo bitezwe ku mwanya wose. Tugaruke kwa komiseri Deo mukora mugwi ujije gutohoza ukuri no kunywanisha abarundi murazi byinshi kuri kahise bega iyi ngendo yuko u Rwanda ruguma ruvuga yuko ubutegetsi bw'u Burundi bugomba gukumira abatutsi bugomba kugira ihonyabwoko ry'abatutsi niyo ishobora kuba intandaro yo kuhungabanya umutekano mu Burundi nkuko babikoze muri Kongo. Ubwa mbere umwanya maze ndabiraba abanyarwanda barazi neza ubutegetsi bw'u Rwanda burazi neza sindi umuvugizi wa CNDD-FDD ko ari umugambwe wagarukanye umutekano mu Burundi urimo abantu bose kandi twariko turaja mu bintu igihugu cacu n'ubwa mbere kimara imyaka nk'iyi kiri mu mahoro. Ivyo rero u Rwanda rumaze umwanya munini atantambara rufise twebwe turiko turabivamwo amahoro n'umutekano yaragarutse kandi barabizi. Ikibazo aho kiri ico kintu cawo c'ubwoko mu mutwe umenga bagomba kwagura u Rwanda rubu igihugu c'abatutsi gikingira abatutsi ingorane cibahe jewe nagira ngo ni ikintu batanguye ubu mugaje nahora numva bafinansa amarezo sosio menshi bakaba ariko baravuga ijambo imbonerakure mu mutwe wabo. Jewe ndibuka igihe bateye mu Cibitoke bica abana bari mu 16 30 cyenagiye ikintu ca mbabaje mu mutima ico gihe nuko bavuga yuko amaradiyo yose yacavuga ngo barayibisha imbonerakure kandi abo bana bari abantu mu 13 bari abana batoya cyane. None wewe mu gihe umaze gufata irya disikuru yabo ngo intera hamwe n'ikibazo cabo ngo intera hamwe n'umwana w'intera hamwe n'intera hamwe l'hérédité l'imputabilité à toute une génération ukabivuga iwabo ivyo yari karavuga mon frère erega iyo ngwano ntizopfa ihagaze kuko uri gutera ubwoba abantu ntibazopfa biyunze uheje kubakondana bose ko ari interahamwe bose n'abazovyara n'uruvyaro rwabo kandi bikavugwa n'umukuru w'igihugu. Jewe ashaka ndanatahura nukuri ndatahura ivyaye mu Rwanda yari catastrophe me ko bikugumamwo niyo ngorane mbe waruzi yuko ivyaye mu Burundi biruta nk'ivyabaye mu Rwanda kubera iki? Mu Rwanda iyo nyabwoko ryamaze umwanya muto cane bijanye n'ingwano yabaye icirahira. Mu Burundi 72 n'ibintu vyabandanije imyaka ishika 200 abantu bajyana haba exclusion. Ubu rero twe turasabona twayivuyemo nukuri turasabona twayivuyemo kubivugana mu kubiganira hanyuma ugwaruka rukuzubu
uriko urababwira ibintu vya kera babona umengo umutama yataye umutwe. Barashaka gusanga abantu bari kumwe batazi n'ubwoko. Je ndazi abajene baba bari kumwe abaskuti abaki. Uvuze ikintu c'ubwoko baca batangura kwibera ati none okay vyarabaye turabibona muri histoire mugabo mu Burundi biragoye vraiment kubwira nkuko twe na mon frère turi ngaha nukuri nguyu n'umugenzi iyo reflexe nguyu n'umuhutu n'umututsi twe bisa n'ivyaheze hari inyungu z'abantu hari n'inyungu abajene bo biyirukira mu byo kurondera umutekano waraje bari kumwe dutera imbere turone inoti niyo babwiye no mu Rwanda abajene ntibumva igituma tojayo kurondera abandi banyarwanda bagakora ugumye ugarukana ico kintu abahutu n'abatutsi umwana ariyumvira ati naboneye abahutu ni bande nukuri abajene bubu nko mu Burundi abatutsi ni bande papa vya ivyo bintu vya twumvise nibiki vyavuye he mugabo washaka chance d'office abigisha ivyo bintu basigaye kurusha bake cane mugabo kubera amarezo sosio basugwa mu kuyisha iyi niyo ngorane yigeze kuvuga ati amategeko iriga aho tugeze ubu barakwiye yuko umuntu ariko arakinisha ivyo bintu afatwa agahanwa cyangwa agahanurwa kandi iyo ni responsabilité y'ibihugu byinshi ndaguha akarorero oniringa inzego zayo zose ambasade zose ziri ngaha z'abazungu none ico kintu c'ihonyabwoko co mu Burundi kiriko kiraza kibonwa n'u Rwanda gusa aha nta muzungu n'umwe bafise ambasade ngaha oniri ngaha nibo bavuga bati turabona amasinye y'ihonyabwoko mu Burundi none u Rwanda rufise scanner yago yo kuraba ivy'ihonyabwoko nkaniyumvira zirya mpunzi ziri mu Rwanda Mahama ahamagi avuga ngo ni ngo ariko arabafasha ngo baze ngo baze ngo CNDD-FDD yagiye ngo baze CNDD-FDD yagiye mbe warutse ko muri zirya mpunzi zagiye 2015 hasigaye bake cane harimwo abo batwara muri ivyo nyene tugiye kurwanya abahutu bo muri Kongo nimuze muri abatutsi mugana n'abarundi ngaca niyumvira none hasere yoyo ifise ari protege iyo kambi y'impunzi uwo babaza umunsi none abo bantu batwagwa murihi muri bitigiri Uburundi bwabaza ati hasere hari abantu bahunze kubera ingorane twari dufise mugabo banifuza guhunguka none ubu barihe ugasanga igihumbi carapfuye babatwaye mu ntambara je nkavuga nti Uburundi burakwiye gukingirwa cane Bukingirwe nande n'amakungu akagira enquête akavuga ati none u Rwanda rukwago Uburundi burukwago Uburundi base ukuntu bwavuye mu vyamoko none bigarutse gute aho umugambwe wemewe n'amategeko abarundi tuzi yuko amahoro akuzo ntiba muri ariho kandi yahoraho none uwo mugambwe ucuwagiriza kuzana amacakubiri kandi ari wo wayakuyeho je nkabana nti kuvuga umugambwe si kuvuga umugambwe babavuga kuvuga umugambwe w'ihonyabwoko iki bo bagaruka muri vyaye n'umugambwe w'abahutu ya mugambwe urimo abahutu n'abatutsi n'igihe batangura kuja ku rugamba harimo abahutu n'abatutsi ico kibazo cabo cyo kutaja hamwe umugambwe barahutu n'abatutsi bagwanya ico no kwita ivyo nyene vya exclusion n'ivyo honyabwoko
muraraba indahiro twe tugira nk'abategetsi iyo ugiye kurahira urasubiramo neza kutazokwigera na rimwe ugaruka ku bintu vy'ihonyabwoko vyo gukumira abandi twe biri muri institutionalize biriho igituma washaka biriho mu Burundi jewe nanyo mbona amatrain seje abibona i Burayi mu matrain barica abantu bakakura wowe umwirabure bakabasunura ubu amatrain yose n'amabisi y'i Buraya barandika neza yuko uzanye ikintu c'ubwoko ari 45,000 € uca utangiraho nyene na 10 ans de prison vyanditse mu mabisi kugira bakontrole ntihagire umuzungu mu mutwe acishiramwo ibintu urumwirabure uruyiki cyo tumona bafise amahoro nayo ngaho iwacu iyo systeme yo kwalimenta ibintu abantu bavuyemwo hanyuma ugatera ubwoba abantu Serge yabivuze ntuze notre frère yabivuze mbega kuguma ubwira umututsi ko afise ikibazo wewe ukaguma umubwira uti uragaba hariho umuntu azokwica w'umubanyi ugaca utangura kwimvira none ninde wo mumbwira ati ni Sende David wewe uri ngaho akakubwira ivyo warabonye yuko mu minsi yeze bakora ntuze umukuru w'igihugu yakoranije komite centrale y'umugambwe avuga ubwoba ko bafise abansi y'u Rwanda ko amakungu abanyamerika abazungu bariko bararondera ko no mu bihugu bindi by'ibibanye hari abamurondera iyo ni phobie peut-être c'est même légitime kuvyumvira abamurondera mu bihugu bibanyi bari bande yavuga ngo hariho ngo abantu bo mu bihugu bibanyi ngo baguma baturondera ngo bagomba guteza umutekano muke borora intera hamwe ukiyo intera hamwe ni iki mbega oya intera hamwe ni iki intera hamwe iya 30 zarabayeho n'ubuziriho nuko ugomba gutera n'u Rwanda birashoboka intera hamwe ninde ubivuze byo mu Burundi ngo intera hamwe ubu ugomba kuvuga ndi jewe sinzopfa nibagiye 2015 twaraganira n'abapolisi muri zika manifesto zabo haba muri intera hamwe n'abanyarwanda none umuto wo mu Burundi abaye intera hamwe gute ibyo bintu ukavyigisha abana bakabirepeta jewe sinzi amajambo yo kubivuga muga nagomba guhuriza ku mpanuro jewe kuri ico kibazo nta nyungu nimwe u Rwanda rufise ubutegetsi bwo kuguma bavuga iryo jambo nta nyungu nimwe ica kabiri nimba intera hamwe kuri bari kibazo none ntiyakubwiye uko akarere gasha gufasha gukura ico kibazo mu nzira nimba ari kibazo kandi cyangwa kuba ari kibazo u Rwanda rumva umutekano wabo ubangamiwe n'abo bantu nibagende mu muryango hariho n'igisoda bashizeho regional cyo kugwanya mwe n'ubwo bugwi Burundi bugwanya imigwi yabwo u Rwanda rugwanya imigwi yabwo hanyuma akarere bagwanya iyo migwi bikeka ko ari imigwi igomba guhungabanya umutekano mugabo batagiye muri logique ya communauté East Africaine bazosanga baburaho bitura hanyuma je vraiment ngaha je voulais tranquilliser jewe aho ngeza amaso aho ngeza taba tuganira mu moko yose nta nukibumviriza ivyo vy'ibihonyabwoko bavuga ati none bizoza bivuye hiye ngaha sinzi kurabona ibi vya kera vyahoraho ngo abasoda n'umusoda polisi n'umupolisi nta mwene gihugu agihunga umusoda kare barabona umusoda bagahunga ko bavuga ati ari mu bwoko bumwe ubu
mbona ntavyo nkibona ngaha rero igituma ubona nguma ndabivuga ni ubwoba nuko jewe nagize amatohoza mu kazi nakora mbona iyo vyavuye ntivyigeze bijya ntibakubeshe niho nyavuga kunyo mu Burundi ntibigeze baba abahutu n'abatutsi nta bahututsi bigeze babaho ngo tugire dutera abahutu 72 mbere n'abatutsi barapfuye benshi bari abantu bake laboratoire ifise ideologie ingora nuko nabo bantu abo nyene babigira ico gihe nuko bakiri muri ivyo nyene hanyuma bagomba kwagura imbibe rero abatutsi bo mu Burundi barageramiwe n'ivya bagira ingone bazoja mu Rwanda u Rwanda ruradukunda none mugasa abatutsi bavyivugira eka n'abatutsi bo ngaha ico kintu barahaye kumva ko igihugu ari igihugu cabo niho bafise itongo bafise uburaro n'uburamuko urabaza bagiye mu Rwanda ntibatashe baza ngaha ati burya igihugu cawe ni cawe ntibagusaba akaranga muntu ntiwamuri kose uri Nyakarundi bariko barigerana muga nkifuza n'ukuri no mu Rwanda ko ubumwe bwohaba ntibagumana ubwoba kandi n'Uburundi bwobatarankiriza ntibafise ubwoba nta Burundi buriko buragomba gutera ingorane n'u Rwanda n'ukuri dufise ibibazo vyacu turiko turavamwo ibintu by'ubumwe bw'abarundi vyarabaye ikintu nta na debi kiriho kuri ico kibazo ni wabura ndifuza ko disipe bugurura rodeba iwabo bakabisohokamwo bigahera kuko nukuri u Rwanda rufise ingorane twe tuzokwama tuyifise twufasha muga bakaja mu ivyo nk'ibi nyene twagize vyo ngaha kugira armée nationale vyatwaye umwanya uganiki abazungu bari babiharuye ko izomara 24 ans n'amabice baratangaye ati babahutu n'abatutsi yaro bari kumwe dans moins d'une année l'unité nationale mu gisoda était complètement rétablie no mu gipolisi mu banyagihugu nta vyigeze bibaho urya abahutu n'abatutsi bamwe ari des voisins babavugana gushikaho n'ikibazo gisa n'icaheze mugaho ubona nguma ndabigarukako nuko amaradiyo amarezo sosiyo umuntu avyumvise ngwereka CNDD-FDD ngweri kumwe n'intera hamwe nukuri franchement c'est une diffamation voulue entretenue muga pour un parti qui a sauvé le pays iri ngaha abantu babana abantu bari mu mahoro igira effort nini kugira n'ivyo vyakahise iraba ukuntu bitunganye ugacu uza wewe ubagiriza ivyo bintu iriga naho mwankana bo bagiriza ibindi biriho inyungu z'ibihugu ubagiriza ibindi biriho uti abarundi badukunda ubutege bw'uburundi ntibudukunda mugabo kugaruka kuri ico kintu dahere jewe yaba ubutegetsi bw'u Rwanda bwabivuga je nta n'ingorane vyontera mu Kirundi bati nta kibera ubusa abo babivuga baba bagamije iki harimwo bibiri harimwo kugomba gusangira ingorane twe turayifise reka ibe ko mwavuga ati corona ntimuyugarane yirika isanzare ije hose iwabo bakivuga ngo ni Kongo biriho no mu Rwanda biriho no mu Burundi biriho politiki mabira baranje bobo bitufa ingorane yabo igaca basura regional ica kabiri harimwo ikintu kwita ubwoba abahutu baratwishe ntera hamwe n'ubu ntaho zagiye
muragaba ubuho ziri no mu Burundi ziri no muri Congo muragaba harimo ubwoba fobi réel ou supposé mugabo ufise ubwoba ukabutera abandi hari abakuru b'ibihugu bamaze abantu kubera indoto iyo indoto gusa akarota k'igihugu cyo kigira gitera agaca avyuka bamara abantu kubera yavyiyumviriye gusa alors iyo traumatisme ikibazo izobavamwo gute ngaha ko twe turi ngaha tubiganira hari abantu muganira ata muvyeyi n'umwe batazi niyo abavyeyi babo bagiye batazi niyo abo bavukana bagiye mugabo muriko muraganira kubera ati none vyarabaye vyari ivyo pouvoir ubutegetsi bw'ico gihe mugabo si wewe si jewe si none wewe contagieux de sang dans la communauté contagieux de sang ni ukuvuga amaraso yasesetse ubigumyemwo azoguma aseseka mugabo wowe uri ubutegetsi ifa kugeraho bihagarara kavuga uti tugire gute bihagarare kuja hamwe kumvikana rero ahubwo umuntu ndabisubiramwo nuko Kongo nta vy'amayitini vyahorayo Uburundi uranavye muga bo bagarukanye ico kibazo ngo CNDD-FDD gushikaho baha urubuga intera hamwe ziza kuvuga ngo zakoranye na CNDD-FDD urubuga officiel imwe heruka kugira ubu bagezaho baha urubuga bamagi ngo nimuvuge yuko ngo après CNDD-FDD ngo tuzobaho gute après CNDD-FDD biciye mu ntambara pana biciye mu matora jewe nkiyumvira ntuzugwaruka rwo muri aka karere ni gwima amatwi abantu baba manipulateur oronye vyaye muri Tanzania la fois passée no kari igihugu gihagaze kitasi ibibazo vya histoire Tanzania imaze imyaka sinzi kuva iri stable iri mu iterambere ubu c'est une puissance économique mbe warabonye yuko mu misi iheze vyari bibatandukiriye ngo aho tunabatuzi muri Tanzania indani rero ivyo bintu ni nka étincelle udomeka jewe nka mvuga ntiyideka duhanure dusubire duhanure muga tunatahurana u Rwanda musi ngorane yivuge mushe ku mugaragaro nimba twateye ingorane twebwe abarundi bivuge soit clair muga ntubicishe mu bintu ngo intera hamwe ngo CNDD-FDD baranka abatutsi onodo kwa wewe ushobora kuvangura umuryango nk'uwo wowe ufata usabanandwe mu nzu agafata batatu mwebwe sarabanga namwe arabakunda nimusubiranamwe mu Rwanda gushikaho mumenya igituma sabanga iriga abarundi n'umuryango uri hamwe amarelation ntari interethnique vraiment ni kurahona mucanwa ni mu vy'inzego nta kintu interethnique kirimo irobine nta robine ndabona y'abahutu ni robine y'abatutsi nta barabara ry'abahutu ndabona ni barabara ry'abatutsi ivyo bibazo rero biri mu mutwe wa ntuze bari abantu nibareke kubizana ngaha kuko ngaha natwe turi traumatize turiko turabivamo mugabo none uko umwaka uheze natwe duhamagara abanyarwanda bafise ibibazo n'u Rwanda tuti mwebwe nimuvuge ko mutaniwe tugira ivyo nyene biske bariho nibareke rero twebwe gufata abantu uprofite y'ingorane yabaye ucuyigumamwo 2015 n'ubu biragaruka tugire tuje mu matora nabo baragize amatora kandi yagenze neza none kubera iki bo bama bahengera amatora agira abe bakatera ubwoba batutsi bagacahunga
waruzi yuko je mfise abatutsi bahunze batazi ico bahunze gushika no kuri isa fete mbibe twahunze iki ku matora yagira amatora abaye abantu baca bahunga nivyo rero usanga la manipulation ishobora gutuma akarere inganda zigwa tukama mu bintu nk'ivyo mbere hari n'abanyamahanga batagomba cohesion hagati y'u Rwanda n'u Burundi baca bikorerako bagomba kwama ariko baraza gutabara bagomba kwama hari amahema y'impunzi bagomba kwama hari amaraso bazotera mu makambi y'impunzi hariho haranase inyungu mu ngwano batanazi ibigwanisho kandi bo ntibagwana petit pays u Rwanda n'u Burundi Kagame vuga ko Burundi ari kibazo mugabo ntibice muri EAC itwara iburayi donc mbe waruzi yuko mumbare n'ukuri bajya bamagi bavuga turiko turafasha abana mu Rwanda n'ibiki dufate ko hari amahera babaha abanyamahanga yo gufasha gutyo nyene none we ayo mahera we baguha abo banyamahanga umunsi bazosanga ari amahera yo guteranya abantu ivyo nyene vy'amahonyabwoko yega n'uyamuha azofatwa amanketa ubu ntibishoboka yuko wewe ufinansa amacakubiri ufinansa les divisions wavuze ko ugiye gushira hamwe abantu donc nosaba yuko abo bankete jewe bo nibwo yigira no mu karere boyigira biga ivyo bintu vyo mu Rwanda kuguma bavuga Burundi ho nyabwoko bigamije iki nigeze kukibaza vyo bigamije iki mbega bigamije yuko u Rwanda nigwaguma ruvuga yuko mu Burundi hari intera hamwe bigamije yuko bazoza gutera Burundi bavuga ati turiko tukuriye intera hamwe birashoboka mugabo aho ngeza amaso ingwano imbi n'ingwano yo mu nzu yego igihe abantu batari kumwe ingwano iva hanze y'umuntu avuye hanze agasanga abantu bari kumwe twese turi kumwe nta na rimwe yigera itera ubwoba ico gituma jewe vyose nobigarukako cane mugabo kuvuga yuko Burundi buri mu intera hamwe no kuvuga yuko Uburundi buzohavotera u Rwanda rwitegure kwivuna nivyo bama muri defensive mugabo no hanura natwe tubatahure tubabaze igituma bigira duce muri uko yabivuze muri community mugabo ico kibazo giteza guhagarara kuko ntishobora kubandanya gutyo kuko ingwano si ibinkosha uyabivuze ingwano si nko gusa ingwano nimbi ni muntu aza mu rugo rwawe agateranya abantu bakamarana akoreye ku kintu sensible c'ubwoko iyo ni ingwano ikomeye cyane kandi iyo ngwano ni ingwano malinye iza uyirorera idahagaze nico mu Burundi sinovuga ko bwo kwitwara mugabo bwo kwiplenya akataretse kabagasema babitanguye 2015 bagashika 10 bakivuga ivyo jemba nimvira yuko diplomatiquement ibihugu bivugana basugontu bavugana Jesse nizi vya diplomasi mugahoba kuvugana bakavugana ukuri professeur yayivuze hakaba cadre n'abanyarwanda bi-exprime mugabo diplomatique mugabo nibi ibintu by'ububandi byo guhitana umuntu ngo mvuga yuko mu Burundi hariho nyabwoko ifoko bikomorta nk'ibihugu general maramaye n'ukuri igihe nabona bariko barafata intera hamwe zivuga ngo nitwe twisha abantu ngaha
twarisha abatutsi ngaha twarisha abandi bakoma amashi tutereze reyini bazi ivyo ari ivyo interahamwe mu vyo bazagiriza harimo iyo problème de moralité iyo problème ivyo vy'ihonyabwoko vyabo nyene umwanya bavyize n'umwanya bavyigishijwe ntibavyigiye mu Burundi bari mu Rwanda nyene hanyuma n'interahamwe rega nazo nyene uzibajije zagiriza u Rwanda yuko nago nyene ruriko rabagira ihonyabwoko nabo ubu nivyo bavuga rero ni ingorane nibijya byo muri Israel wamye bivuga turiko turaganira okay wowe harabaye ihonyabwoko okay none ryarabaye mukaja hamwe mukavyumvikana ko ryabaye none ufise inyungu yihe yuko uruvyaro ugwigisha amacakubiri uruvyaro rwawe aujourd'hui ni nko kwalimenta la guerre mu mitwe y'abana alimenter oro twebwe generation yakizopfa daheri kirahera maze kugira 60 ukaba uri kurigisha abana bawe kwanka abandi abana bazokura bankana canke hazogirega papa ligito vyatubwira sivyo c'est ce que j'espère murakoze reka professeur yanonosoye ibijanye na politike mu karere abica kunganiye bisa nuko yari katanga uburoro par rapport y'ibyo nari navuze nibaza ko kuvuga ko CNDD-FDD itegura yo by'ubwoko je bari ko bivuga rese ndabitabura ko n'ibintu bidaca mu matwi wanze ko je ndaba ibikorwa sindaba amajambo nibaza ko igihugu c'u Burundi carashizeho inzego turavye nariko ndavuga daro preventif mu gukingira hariho komite nationale jeje kurwanyaho na bwoko zo n'inzego zihari hajya umuntu agira ikintu azi ko hariho n'inzego zibigira wabara umuyahuzi nibaza ko utwara igihugu utoza kwiyahura kuko izo nzego ziba zihari ikindi kintu abantu bama bibagira nama nacize ko mvugana na ntanga no karorero gikuru cyane mu Burundi abantu badatahura iyo bari kuvuga nk'amasezerano yarusha je mvuga nti ikintu gikomeye mu Burundi no mu karere kidahari hajya n'umwe bw'abarundi kubona buramwaka duhimbaza umwe bw'abarundi hariho n'ururimbo rw'umwe bw'abarundi hakabaho n'idarapo ry'umwe bw'abarundi bisigura ko ubumwe bw'abarundi twayikigize ishingiro mu iki gihugu ivyo rero vyoza bivuga ngo tuzotabure idarapo ry'umwe bw'abarundi kwa rurimbo tuzorutabure nibaza katari no munsi canke ejo kuko ivyo bintu bibiri deja symbole zibiri ni nk'idarapo y'igihugu ni nkuko igihugu c'u Burundi wo gifuse turafise rero ishingiro ry'umwe bw'abarundi twiyemereje twese amasezerano y'umwe bw'abarundi aruta amasezerano yarusha ko arushagiye hamwe n'abantu bagwana baja hamwe barumvikana ko nta n'ikibutso cyabyo bihari kiretse ko abanyepolitike aribo bikamirisha nyine babandanya badushira n'ivyo bintu turafise rero inkingi y'umwe bw'abarundi nibaza ko iyo nkingi izoturinda ivyo twabonye muri kahise ngarutse ko ibyo ari karavuga nako ndavuga nti ibintu vy'ihonyabwoko n'ibintu abantu bashira mu mitwe bimaze kuba kwa mufise ubwo bwoba jewe ndi buraya narahura n'abantu b'abarundi bahunze genocide mu 1942 gushika uno munsi mu mutwe wiwe kubera ko hari abantu b'abanyepolitike bagiye babashiramo imigambo imwe yagiye bashiramo mu migambo barimo gushika uno munsi azi ko hari abantu hari igihonyabwoko mu Burundi cyo muri 60 umubwiye ati aze no mu Burundi abana abantu baza bavuye Bujumbura mba urakomeye ngivyo birabaho baje bavi Burundi uvuye mu cya gihugu genocide bacica abantu mu mutwe wiwe hari nibura yashitseyo ati yumvira ko ashobora guhonya dikiranye ngaha ni nkuko rero naba muri 2015 bahunze babandanyije babarira bya bibi baguma biyumvira ko ari bya bindi byo muri 2015 ari naco gituma nka kujya bavuze ajya ama discours ya majyari kabivuga nivuga ko l'auditoire umwumviriza l'audience aronka niba abandi bamerewe nabi babandi abanyaterebo atera ubwo bavuga ati ibintu bigenda nabi mu Burundi mugabo ibiriko birakorwa bitandukanye n'ivyo ariko aravuga kubera ko azaho yaje ava yibaza ko ni kwa kundi bikimeze ko
ntazi biriko birabera ngaha, naho yobibona naho yobyumva ku marezo sosio, nta realite iriko irabera ngaha. Ivyo rero ni ibintu bisanzwe, ayo majambo ariko avuga ucyo iterabwoba, abo bamaji n'abandi barundi bamwe bamwe n'abajyanye bahunze mu 2022 bazi ko ibyabaye ariko mugabo igikenewe cyane nuko habi bikorwa bituma abo bose babikorewe bumva yuko bitagihari, ababikorewe bumve ko bitagihari. Mugabo ni babandanye babivuga bakabivuga mu majambo, bizotuma babandi bahabutse bamwe babikorerwa babandanya bibuka ko bihari, bica bibatuma bagumana kagatima kugwanko. Hateza kuza rero amajambo ahumuriza, amajambo yubaka, na cyane cyane ko twariko turavugije mu karere yuko tuguma turi umwe mu karere, hama tuje kuyandi ma etape yo kubaka aka karere ka East African Community ari ryo terambere, kuko nta terambere rizoshoboka muri Kenya mu gihe turi mu karere, mu Burundi ataterambere hari, nta terambere rizoshoboka mu Rwanda, mu Burundi ataterambere hari, nta terambere rizoshoboka muri Tanzania, mu Burundi ataterambere hari. Tuguma muri ivyo no mu Rwanda nta terambere, no muri Congo, eka no muri Sudan du Sud, eka no muri Somalia, ko turi umuryango umwe, nta terambere shobora gushika mu muryango hari ibihugu bigifitaniye ingorane. Ico nsaba nuko ivyo bihugu byo kwicara hamwe, na cyane cyane haka amategeko ahana abantu abigira. Abaro bashaka kugira genocide fond de commerce bazoyigire, ahubwo bayigire ahandi mu bindi bihugu bumva ko bumvigwa cyane, mugabo kubizana mu bantu bababaye cyane cyane muri akarere bazi ico genocide ivuga, niba bihagarike n'ikibanda n'iki yo fond de commerce bayihagarike, bazorondera izindi nzira bakoresha. Nkacamo amagarira n'ibiriko birara muri Kongo ko hageze ko abantu bitahura, bamenye yuko abakongomani n'abakongomani mu butandukane bwabo, kuko hariho benshi amakara menshi ubwoko bwinshi muri Kongo bateza ku bantu, kandi ni inyungu kuri twese, haba ivyo bihugu navuze 8 Kongo itekanye, ntihagire ubundi azana ibindi bintu. Ivyo rero bariko baravuga, nibaza ko mu intumbero yo kurondera amahoro muri akarere hari abanyepolitike barushe, ari kesho cyo nita mu gifaransa diversion, kumva yuko ikibazo kitari cyakindi abantu bose bahanze amaso cyo muri Kongo, ahubwo bashaka kukideplasa bagishire mu bindi bihugu. Ivyo nayo n'ingendo mbi bateza guhagarika, ahubwo kurondera amahoro muri Kongo bijyane no kurondera amahoro muri aka karere kose, ntituzosubira mu ngwano. Aya majambo yahagarika, abayavuga nabo nibaza yuko kugira integration regionale bakabayi bayizima, kuko murazi ko mu prealable ateza kuba mu volonté politique na namwe bahata, bakaba bariyemeje ko bashobora kuja mu uyu muryango, bemere yuko amahoro ariyo nkingi y'iterambere izo dushikana mu akarere, kandi aka karere na karere keza cyane kuko turumwe kuko natwagiye hamwe no kubara ibyo dusangiye. Ibyo dusangiye rero ari byo dukapitaliza, tugerageza gushira hamwe, hama iyo nzira y'amajambo y'iterabwoba bya genocide hagarare, amajambo y'amacakubiri, hanyuma ufise izindi nyungu azikoreshe mu nzira y'ingene bigenda biciye mu mategeko, ntazikoreshe mu bwicanyi, kuko ubwicanyi uko biri kose ari bivuga no munsi uragenda. Twarabonye no mu bindi bihugu aho abicanyi ba Rurangwa bari batwaye ibihugu, twarabonye muri Sierra Leone batayoyo bagiye, twarabonye ibyo bari barakoze biteye ubwoba, mugabo urana nka Sierra Leone n'ubundi gihugu gitanga, muri Liberia turaje barashare Taylor byagenze. Tugenda ngo muri aka karere urazi ko nka mu butu kuri Zaire urazi ko cyari igihugu gitekanye, wana nawe nyene yaratinyitse muri aka karere, mugabo nyene yahejeje intwaro yiwe unyene byagenze. Nta kamaro rero ko guheza intwaro yawe nabi, ahubwo no gukorera kugira abantu bose bazokwibukira, kuko bazokwibukire mu bwicanyi, ahubwo bazokwibukire mu mahoro. Ndasabye rero abarongoya uburere ko bumva ko inzira ya mbere bateza gushira imbere ari inzira y'amahoro, kuko integration regionale ikintu giteza gutangurira iyo integration regionale n'amahoro. Hama abanyepolitike nabo bumva ko impinduka z'ubutegetsi nkuko ndabivuga, impinduka z'ubutegetsi ni impinduka ziteza guca mu nzira zizwi gushika no munsi mw'isi ingene irongowe n'inzira ya demokrasi. Abantu bumva bashaka gushika ubutegetsi bakagenda guhiganwa bazanye ivyumviro, mugabo ntuzoze guhiganwa uzanye Kalashnikov, ntuzokoresha ivyo. Nico gituma twifuza yuko iyo nzira ni yatangura kubaho muri aka karere bizokwadukira Afrika yose, kuko
murazi ko urutoki rumwe iyo rugwaye umubiri wose urwaye. Aka karere kabandanya vy'ingwano na cane cyane u Rwanda ni rwabandanya rubona ko inzira y'ibibazo byose ari ugucisha mu ngwano. Nibaza yuko n'akarere na Afrika yose atamahoro izofironse. Niyo Afrika atamahoro ironse hajya ntimwibaze ko n'isi ironka amahoro, kuko abantu ni magiranire. Nibahagarike rero inzira y'ingwano, kwama bavuga ko imisi yose ari ingwano bakoresheje amajambo, eka n'ibyo twabonye bakoresha muri Kongo babihagarike, barondere yuko aka karere bukoja mu iterambere, baje hamwe barondera ahubwo imigambi izoteza imbere abene igihugu bo muri mu bihugu 8 turi kumwe, muzora ko na Afrika ejo canke hirya itazotera imbere. Aya majambo ya genocide y'ihonyabwoko bayihagarike. Umuryango wa Afrika y'ubuseruko nawo ukora iki kugira ngo ibihugu bigize uwo muryango bibandanye kubana neza? Nibaza ko hariho traité ishiraho uwo muryango, iyo communauté. Muri ya traité hari amategeko iteza kugenda. Mbwa ikibazo nuko bwa bwoba usanga buri hagati, kubera hariho ikibazo nico navuze yo fond de commerce ya genocide, ni ikintu gitusha sensibilité international. Usanga avuze ati twebwe tugiye kwinjira mu ibi usanga dusanze twinjiye muri vya bindi bavuga by'ubwoko, ugasanga rimwe nahabuze kubera ko twese turi bamwe. Urabona nka Uganda ija kwinjira mu kibazo cy'u Rwanda n'Uburundi kivuga ati abo nabo tuvukana, none nabijamo nzohagararira nde. Tanzania urabona bose nacyo kimwe, Kenya nicyo kimwe, bose ugasanga bafite ubwo mugabo nuko hakeneye kuvamwo bamwe bakajya umutima menyo, bakavuga bati ubu rero ibintu bitegerezwa guhagarara, dutangure inzira yo kurondera amahoro. Ingwano itegerezwa guhagarara muri Kongo. Mugabo nibaza ko bagerageza, mugabo ka kanyarigabo naho uyavuze ko ako kanyarigabo kariho, ugasanga hariho n'ibindi bihugu bica biza bigasukamo bagaca biza gushira mu muriro bukatsa, bobwiye ati bandanyuka ahubwo biraryoshe. Ugasanga kujya babandanya ntibibaze la question rationnelle ariyo amahoro muri akarere, bakibaza inyungu zabo gusa. Nico kibazo dufise. Murazi yuko ibihugu vya Afrika muri construction yavyo byagiye bigira ivyo bibazo, aho usanga hariho abaja b'ibihugu byahora bitwara canke ibihugu bikomakomeye, kubera ico no kwita les intérêts géostratégiques ou géopolitiques zibaze muri ivyo bihugu. Igihe rero twe tutobanza kuraba ko twebwe ukwanza turi babandi umwe bo muri akarere, tugatanga kuraba inyungu zacu. Izo nyungu nazo kenshi na kenshi usanga ari inyungu za regime, si inyungu za bene gihugu. Ayo muri regime rateza guhagarika ivyo bintu kugira ntaco abaza nama niko ndavuga ingwano par procuration, zangwano usanga batuma abantu ati nimugwane mwe mu marane hama twebwe gusa tuzaturabaha. Ivyo bateza kubihagarika, batangumve yuko dufise inyungu zimwe, kuko abazovuka muri aka karere azobara abandi bantu batandukanye na buno munsi, kuko uko Afrika yari imeze ejo sikimeze no munsi, kuko ibintu biguma bihindagurika. Natwe rero dutangure guhinduka mu muryango wacu, n'indi miryango izohinduka itandukanye n'ibiriko murabona ibiriko biraba muri Afrique de l'Ouest. Murabona akabanya muri Afrique de l'Ouest batawe gutahura yuko hari ibintu bimwe ingende zimwe zeza guhagarara, kuko izo ngende twazifashwa n'abari hariya, ko narabibavuye narabivuze. Muri aka karere nta gihugu na kimwe turavye ibigwanisho biri mu karere gikora no kwita kigakora urusasu rumwe. Naho ivyo bigwanisho biva hanze. Etwe turavye uburyo ivyo bihugu bifise, birashobora ivyo bigwanisho, bisigura yuko ivyo bigwanisho byose biza kutwica twebwe nko muri aka karere. Ivyo bigwanisho biva hanze, ninaco gituma rero tutobandanya tuza kurondera ibigwanisho biza kwica twebwe abanyafrika, na cyane twebwe aba dukoresheje imvugo, dukoresheje ico no kwita abiye twambika ingorane ukabyambika ibindi bintu, ahubwo ingorane nta kuzitorera umuti uko zari zimeze. Turabe rero izo ngorane ziri hagati yacu kugira dukureho ayo ma barriere yose ahari, hanyuma twubake, kuko kubaka aka karere ni buhoro buhoro. Murazi uko Allemagne n'Ubufaransa byari ibihugu byansi bimwe no kwita abansi bamwe babaho ku isi, mugabo no munsi niyo bambere mu iterambere rya Buraya, nibo bambere nibo baje imbere. None kubera ikejo u Rwanda, Kongo, Uburundi, ivyo byose alternative boje imbere kugira akarere kabe neza, eka na Afrika itera imbere. Nibaza yuko twafatira akaroro ngaho tukavavanura n'ivyo. Mugabo ivyo byose rero birasaba sacrifice, birasaba kwitanga,
uko kwitanga nuko ugwaruka guno munsi bwo kwitandukanya nabo bantu kuko baragejeje aho bagejeje babashikanye ubugwaruka bwo bwari guhaguruka rukavuga ati dushaka amahoro haba muri aka karere ntihagire uza abashiramo ingwano kuko baba yarahejeje ko n'imyaka basigaye kubaho imikeya kuri isi ntatarije n'abaremwe. Kandi sozerere kwa komiseri Deo ibihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko vyigenze gute kugira ngo umuryango komere? Nkuko reka bivuga ibihugu bigize umuryango banze bimenye yuko ingwano ari zarimanta ibindi bihugu kudandaza ibigwanisho zahasezerwa zerera mu bantu ntitube fond de commerce twebwe y'ingwano muri aka karere. Ibihugu rero vyohanura bigahanurana muga bikagira autopsy mbe ikibazo nyamukuru n'igiki igasi ikibazo c'ubutunzi ubutunzi buriho ni ikibazo ninda ari karateranya mbega nindaza n'ivyo guteranya abantu mbe muri ivyo bigo ninda garuka n'ivy'ubwoko ko bafatira kwano gato mbe ingwano ninda gomba ingwano esprit bellique nindabona ko ingwano ari solution bakaca bahanurana bakavuga ati turi kumwe vraiment tuvuganye ukuri ninaka naguciriyemo ikibazo gihagaze uno munsi kubera iki tugize umuryango mugabo u Rwanda ariko gonyene uvuga ko hari ibibazo mu Burundi none Kenya kitavuga ko hari ibibazo mu Burundi Tanzania kitabivuga Kongo kitabivuga none ukuvuga ko Uburundi abo yita ko novuga bageramiye mu bindi bihugu nta bihari bashobora kuvuga bati abene wacu barageramiye mu Burundi nta batutsi bari muri Tanzania nta batutsi bari muri Kenya nta batutsi bari muri Sudan nta batutsi bari muri Uganda none kabo batigera batwumva ariko baravuga ngo hari ibibazo urumva rero ko ni ya diversion ni kwa kundi bouc émissaire bariko barondera imvo n'imvano y'ibintu twe tutazi ivyo ari byo ivyo rero bikwiye guhagarara kugira umuryango tubona izo ngorane bafitanye hagati yabo ari babiri nk'ibihugu nibaza ko hoja mu nzira ya diplomasi bakabitorera umuti ataguterana ubwoba atakushira kamenase kuko nabivuze Uburundi igihugu simirise ni igihugu Uburundi CM23 Uburundi CFDLR Uburundi Tabara Uburundi igihugu gifise inzego zose zikwije ari naco gitwa ndiko ndakubwira nti ntuza kuvongera gutera uyu ntuza kuvongera kugira ubu no gusamaza abantu kuko hariho ingene igihugu cubatswe hariho n'inzego hariho n'amategeko mpuzamakungu iyo rero umaze kuyumvira gutyo mvuga nti biragoye mugabo rero ibyo byose niko navuga nti manipulation hajya uri ku butegetsi kugira wumve ko abantu baguma bakuyoboka urakoresha n'imvugo ziterabwoba kugira wumve ko umuntu atari wowe uhari atawunda hari mugabo tugarutse mu karere nosaba yuko u Rwanda rukaba rufite ikibazo n'u Burundi ngo kwitura CPR no kuvuga abandi bakuru b'ibihugu bagenda kugira barabe ko igihe Burundi bwabo babereye ikibazo cyangwa bwabo bufite izindi nzira bitorega umuti n'u Burundi nabwo nyene ukabona ko u Rwanda rufite ikibazo nabwo nyene bugende buce bwegere abo basangiye umuryango babwiye ati bimeze ukuntu niyo integration nico bisigura naho ubundi ko bari guhendana arico no kwita hypocrisie ubujyajya turi mu bujyajya mu gihe ubwo bujyajya bwo buhari nuko atakamaro ko iyo East African yo gumaho igihugu cyose rero bukigaca kivuga ati ndiko ndigwana ko ibizoshika nzonya umuti ku gatwe kanje mugabo nibaza ko nkuko ntagoye kubivuga ari niyo fair force kandi hajya abantu bagize umuryango hajya ubonye ubyaye umwana ukabona ari karakurajya niteka umwana aravuka rimwe na rimwe biragorana akavuka n'uwundi mugabo urana ko abavyeyi baguma bishimira ko umwana aravugana ko n'abandi bandanje biya tukavyishimira nibareke rero iyo hypocrisie hagati yabo bicare hamwe batorera ibibazo novuga vy'inkora mutima biri hagati yabo mugabo bataje mu ivyo bintu kuko nibaza ko aya majambo avugwa n'ukuri bareko batugira ko genocide morale
apana genocide physique. Irakomeye cyane genocide bariko bagira ku bene gihugu bo muri aka karere. jewe icyo nongerako atari bimwe byo kwigirisha barazi neza son excellence perezida de la republique byose ingorane ihera muri discours yo barayumviriza amakungu arayumviriza discours dans l'assemblée haba mu by'abarundi haba no muri ni Afrique arongoye ubu nibagerageze rero bareke kugira mugane wa diversion barabe discours politique yo ngaha ni rassemblement kandi abantu bose barayikukurikira nabo niba be rassembler nushaka kwa muri ko uridoga il faut être rassembler quand tu es chef d'état nibagire discours de rassemblement bareke kugira discours ethnique erega no ngaha etini ziriho naho ziri ni zibiri canke zitatu naho abazungu babizanye mugabo le discours est rassembleur mpora numva sincèrement son excellence ariko aravuga ati none wica umuntu ngo umurye aya message atanga ari clair muri population be wica umuntu we ngo umurye kubera iki wica umuntu amajambo aguma agaruka ubona yuko nawe nyine afise souci international abikumira akatame byose biri muri message jewe cyo nimvira ni babe rassembleur mu madiscours yabo ico kinja abato n'abatutsi baciye kure mu mutwe reke kuguma bakivuga sino nkuko bareka bivuga inzira za diplomasi ziriho kandi yaba Burundi yaba Rwanda nibaje mu nzira ya diplomasi bareka amajambo ava hirya no hino umenga rezo sosio izo zocurubaza muri ivyo bihugu jewe no kuri nagira impereze kuri espoir ce sont des peuples zinanye zidasangiye histoire ntidusangiye akahise jewe nzonezerwa cane umwe nzobona nk'uko ayivuze Kongo Rwanda n'u Burundi biri hamwe ndibuka CPGL ukuntu yari ikomeye ndibuka twari duteye imbere cane les trois pays ziri hamwe muga none nta sinyungu yuko ivyo bihugu bitaja hamwe abadandaza igwanisho abadandaza iki irega nabo nyene bagaruka kuvuga ivy'ubwoko rero no Rwanda gogaba natwe tukagaba ntihagira abateranya ibihugu ntitwigire turota intambara turazi ico yashitseko ntidukamire mu kwalimenti intambara alimentation kwalimenta ukugumba erega mugane wa ntuze bibiri bavuga ati au départ c'était la parole au début ingwano ni n'amajambo au départ ukinisha mu nyuma uyakinishije ukadomeka donc je nivera ko amajambo bo yahagarikana kuri ibi bintu byo kujaha ngo we turaguhaye cadre tukurundi we turaguhaye cadre sinzira za diplomasi inzira zikoreshwa n'abantu magapana ibihugu kanyuma jemereje kuri espoir iyi community yacu East African no ndazi ko bagerageza maga mpereje kuri espoir je ntibizohera maga mpamagara ugwaruka kwima amatwi abagiye mu bibazo birabananira kuvamo ko ugwaruka rwa avance murakoze cyane Maître Deo kabari na komisire mu rw'igihugu ucije ukuri no kunywanisha abarundi severe ndabashimiye kukanye mwafashe kubana natwe kino kiganiro murakoze cyane ko dutumira ni hanyuma ngira muzotwitaba zobitaba ko izi mpanuro mvuga ni bibere yuko bene wacu bazumviriza yego hazo nkikeka ko mu misiza izoba biruta ivyo kubera turiko turanura murakoze Professeur Dr Innocent Bano mugisha muri kaminuza y'u Burundi no mu yandi makaminuza kabanonosoye jaye na politique zo mu karere
namwe ndabashimire kuba mwafashe umwanya kubana natwe mu kino kiganiro. murakoze cyane, nibaza yuko abarundi eka nabo muri akarere bashoboye gukurikirana bumva ko amahoro ari ryo shingiro ry'iterambere rirama, kandi ko tuzokumva ko turi abanyafurika mu gihe twatangurira ngaha mu muryango wacu, tukumva ko twese turuma kugira bivuga muri East African Community umoja. Twizere ko ni hanyuma twabakenera muzotwitaba kuganiriza abarundi nabo mu karere. Nta kibazo. Murakoze cyane. Nuko rero bakunze imbonesha kuri igihugu, aha niho kino kiganiro twariko tubashikiriza kishe kirangirira, mushishikare kuranirwa mu banyu n'umvyanyu. Murakoze.